Na kwa brother unaona ko agomba gukora gukora DJ. Yes sir. Na Mangoro. Bravo. Ego, reka mvuge ko turi weekend. Iyo tuvuze weekend n'umunsi wo kuryoherwa, umunsi wo kwishima, aho bamwe baba baruhuse, aho bamwe baba ego. Reka ntangore ndabashimire kumbure ko mpagaze hano imbere yanyu, harimo ubuntu bwanyu. Nimwe mwabitumye kuko ni igikorwa gitumye mpagarara hano n'ubwo ko igikorwa cy'umuziki hatabaye mwebwe sinobikora kuko ndabikora kugira ngo mwebwe mubyumvirize mwongere mu biha agaciro hama ngo dushigikire. Akakana gafise uburanga kandi gakundi baranga nishimye ko nabunanga ndafaya uyu mwana gikora umutima utitsatsa nibazani n'uwo kubaka nibazani n'umwe bashaka kumbe n'ikiraro bibara gikundi faranga kuruta bayakora kora akoranya abajama akabere k'inyenyeri mu mufuka bagakoranya amaboko bakamanika mu mayira uyu mukobwa wibanga ntacyo uburanga bwiwe bakakazibangana mba oya Ego kunzi faranga nawe ugatanga bakakutatanga ukisanga mu manga simusundi wariye sigicari ntiwakoboye ugitesha agaciro biteye agahinda mubyeyi yabyaye akarerera agahinda kandi gakundi faranga nishize kona muhanga nje nasanze gahomora ntibahomora nasanze gahomora ntibahomora Thank you so much. Murakoze cyane. Wow. Okay. Ndaryohewe cyane impande zose harashajije. Ndabaramukije bwa mbere. Meze neza? Oya ducangamuke dutwenge. Nanjye ndirimbe mushaka ndabacanga. Nanjye nshireko. Forever, going away forever. Aho siyo? Hidden talent, umeze neza? Tuko fresh. Ego. Reka nanjye ndabashimire n'akaririmbo akanya gato kugira ngo ya mpano yinyegeje tuvuga twerekane ko ari byo kuri. Sivyo none? Tuvuga ko hidden talent dushaka twugurure isigura impano yinyegeje. Murabibona? Yambaye imbere n'inyuma irahari. Aho siyo? Ndifuza umuntu wese ashaka kwerekana ko afite urukundo kuri hidden talent acha singa koze komande y'umupira ni 50,000 gusa uduteze imbere urako amatsiko meza kandi ashajije amuza mudushigikira. Reka DJ ashiremo akaririmbo anje
nukwerekana impano umuntu afise zaba izimaze kuboneka canke izinyegeje canke izitarigera ziboneka. Rero muri rusangi nashaka ntangure nakira banyakubahwa batandukanye bari ngaha muri kino kibanza. Ndabizi yuko twatewe iteka ridasanzwe n'abakinyi b'amareresi n'abategetsi batandukanye mu bikorwa bitandukanye. Hari n'abo twatumiye bitashobotse ko bashika ngaha bivanye n'urubanza ruhari rw'umukuru w'igihugu yatugendeye. Nibaza ko ubutumwa bw'ibyabaye buza kubashikira. Nashaka ubwa mbere rero twikomera amashi hama dushobore gutangura ibikorwa byatuzindukanye. Mu ntumbero yo gushira ku mugaragaro ireresi tuvuye muri nasoma yayo aho byapfiriye, twavuze duti reka tuzoce tugira ko dushira ahabona inyubako yacu y'impano. Iyi Hidden Talent rero ifise ibisata bitandukanye nk'uko mwagiye murabibona hajya ku maserivisi tuza turakora. Nibaza ko uza kuronka akaryo arasoma byinshi cyane sinobisigurura ngo ndabimare, ariko ngerageza kuvuga bikuru mu bigize Maison ya Hidden Talent. Iki kibanza ndimwo ni kibanza kizoba kijejwe kwerekaniramo impano. Duhora tubibona mu mahanga mu bihugu bitandukanye aho usanga hariho ibibanza rwaruka rushobora kwerekaniramo impano zabo, nivyo bita ama Got Talent n'ibindi byinshi. Iki kibanza naco mwicayemo duhora tubibona mu bindi bihugu aho usanga ibikorwa byacu dukora by'amareresi abantu bashaka kuronka aho bateramira kugira ngo bashobore kuraba amareresi y'igihugu urwaruka rw'abakinye bari hamwe basangira commentaire. Muravyibuka tuja amasare de cinema ingene wasanga biryoshe, aho vraiment wasanga ari akaruru gusa nubwo filime itabiryoshe twarayiryoshe. Rero iki kibanza nasho mwicayemo nagiteguye mvuga kizoba ikibanza cyo guhuriramo mu kuraba amareresi tuba twarakinye, na cyane cyane ko hariho n'abataja za YouTube cyangwa Facebook, ariko bakavuga bati dushaka kubona ibyareresi no gushigikira abo bakinyi bakinye bakabura uko babigenza. Naciye ntegura icyo kibanza murimo. Hidden Talent irafise studio ya record iri hajya. Hidden Talent irafise studio yo gukora umuziki iri hajya, muraza kuyibona ko bishoboka. Bandi bafise impano zo kuririmba uzo bavuye kandi kwerekana impano bizoroha gucaca muri studio gusohora ya ndirimbo. Hidden Talent irafise imigwi ikina amareresi abishoboye ni benshi, ariko uko nabigenjeje avuze nti buke abandi bazobona Maison Hidden Talent ikintu ishoboye gukora ko ari ikintu ciza kandi n'abandi kizobatera intege kuko yasipiye benshi mu muziki. Ego mudari wa gatatu navuga nti reka ndamambike Rogiro nawe nyene n'imipira imeze ntibashoboye gushaka bibaye n'ivyo barimo, kandi nari nashatse ko ziba surprise. Nibaza ko ubutumwa buzabashikira bakaza kwakira imidari yabo. Umudari wa kane ndamambise Satsubi. Ego ndamukurikiranye cyane, ndamukurikiranye yaruguriye TV ishama abakozi barenga 5 bahembwa umuriyoni urenga ku kwezi. We ntiyinjiza amariza ibiti batamafaranga menshi kandi rero ariko televiziyo nishasha irangaje abakozi amaze kudepansa plus de 20 millions kugerageza kubondi deje we na mukontrola ya televiziyo yiwe ndabikurikirana. En plus yaravuze ati reka bandanyije igirwaruka aramfata arampagashuka gute turavugana iyi sinema yayitegura bona tushyize ku mugaragaro ubwitanga afise nawe yenda mu Modali. Tugeze muri industry movie. Garagaje gukurikirana uburyo yitanze kuba dukorana byaranyasubiye cyane. Sinema ndundi yarayihagurukije aho twari dukwamiye yaritanze navuze nti kamami Modali ukwiye kiboko
munyambikire umudari arakwiriye twavuye kure narakurikirana nyene yitanga by'ukuri asante sana wazee wangu babangu nashukuru wakwandike walipia ndagutengeneze tushangaa batosha gutangura kano video imidari yaheze na kwa ariko turashaka nyine baza gushikira hapa muteguriye reka twambike umudari kwa please impano video amashi menshi cyane basabye gukora amashi yaratumye ntangura gukora sinema itari zoroshe aratanga umutahe turagura kamera 2000 Berger Vumilia bayirihe bayiriga kangi niyo mpamvu nayibuze murakoze cyane hindukiza imbere barahaye Hidden Talent iramuhaye awadi yafashije benshi cyane muri sinema aramujoro abamushimira abatamushimira byose akabyihanganira yanditse ko best gospel singer and movie actress of the year Sandy ashobora kuvuga bayashikiriza amashi menshi ndasabye mukomera amashi n'akabarundi yayihaye cyane ariko gukora amashi yawe cyane talent imana ikomeze imwongereza hakura kuko nibwo gakora hanyuma aratangura kwironka mwari karasha depansa imana muhezagire cyane sinza yandisha nawe karayunguka ariko imana muhezagire cyane mukomeze ejo ni heza cyane terera injya zawe ku mazi zigende zizogaruka igihe tazi rero naramuteguriye amadi nawe nyene bayisomye bayibonye reka shike ngaha kugira ngo bashobore kumuha Hidden Talent yamuteguriye amashi kwa Sabasi amashi menshi kwa Sabasi naye awadi nziza cyane awadi y'uburirimbyi turamuteye intege aritanga cyane mu bikorwa biga sana Aline murashoboye imana bahezagire awadi ya mutima ngiyi imana amashi menshi mubafotora hama kandi hariho awadi zindi nateguye izo awadi ni awadi zikomeye cyane ariko uriko uraziraba bashobora kwibwira ngo mbega intonto zifite signification nini cyane izi awadi biga usanga urashoboye